hanyuma turagenda muri iryo shamba turaribamwo kuko ico gihe hari umuntu twari dusavye indaro aranka kuyiduha duhitamo kuja mu ishamba iryo shamba twararibayemo hafi nk'ukwezi kose maze kubimwankira ko azobisigaye mu mavuta niho yacabwira abandi bakozi b'Imana dukurana arabakoranya maze kubakoranya kirababwira ngo Francine yuzuye amadayimoni muri we yuzuye imyuka mibi muri we rero ikintu mbona gikwiriye twomushira mu ihema ritoyi kugira ngo tumusengere tumukure mwabo badayimoni izi ngorane ndi mu uyu munsi canke n'abantu ushobora kuba narahemukiye mugabo ntabishaka canke ntabigombye nizeye abantu birenze mu kubaha amafaranga bakoresha menshi kuko gushikiye isaha ndiko ndishuza amahera agera mu bihumbi nka 6 by'amadolari nishuza ndacanganyikirwa cyane ndababara numva koko kwiyahura ari byo byiza kuziharageze igihe ndavuga ati none ko naje batabizi ahantu noza kwiyahurira batazombona bakatora ikivyimba basi kubera nibaza ninaza kwiyahura sinshoke mpfa baba ndi tuzinanye bazi ko nkiri muri Saudi bagasanga ndino bo baraza kuvyumva gute numva mengo nayo mahitamo ufise ariko nkomeza no gusenga niyegereza Imana nkumva ko nacumuye kuba nipfuje gupfa Karibu kandi mu kiganiro My Journey kiba ku munsi wa mbere ku 7 Vibes aho tugira ku nkuru z'abantu zitandukanye. Uyu munsi mfise umutumire umwe mu bakunzi bacu, umwe mu barabibwira byacu kumbura buri munsi yatwituye atubwira ko afise ikibazo. Uyu munsi ni ntahe y'umuntu ariko intahe kibandanya, intahe irimo inyigisho nyinshi ariko zihera ku kwigisha nyene inkuru. Numwigeme yitwa Francine Niyongere ariko aca mu bibazo yaciye mu bibazo kuva kera ariko mu nyuma Imana iramuhezagira ariko aza kwanjanjwa gusamara ubuzima bwo baramwigishije abantu baramuhemukira none uyu musore mu ngorane mbega yaciye mu ngorane zimeze gute afitiye amadeni abantu benshi bakora muhiga bamufungishe abandi nabo nta mbabazi yakuze bamuzi ko ari umukozi w'Imana benshi nibeshi yasengera bagakira ingwara baramwizira muga mu nyuma aza kubahemukira atari abyifuza bivuye ku buzima yari karacamwo cyane ku byo abantu bagiye baramukorera mu nyuma sino bivuga byose muri introduction ariko reka ndamwakire hama atubwire uko vyagenze ntimuze kuja kure ntuze kubura ikintu wigira muri inkuru ya Francine je naramwumvirije ni byinshi nigiye ku nkuru yiwe nawe hari bishita uza kwigira ku nkuru yiwe mugabo ahanini muze kumwumviriza n'abari bifuza kumushikikira kumufasha kugira ngo ashobore kuva mu ngorane nico tubereye abantu gadushobora gufashanya ukumva ishobora kumufasha ku yaba hari mu vyumvire yaba hari mu buryo bw'amafaranga yaba hari mu buryo bucanga butandukanye uri umuntu ni nkuko ravyo ashobora gushika canke ngiye ejo uze gice ukoze ushobora gufasha uyu mufaso canke uyu mwigeme kuva mu ngwara ari mu uyu munsi reka ndakwakira Francine karibu kari mu kiganiro cacu ego wakoze kuza gusangiza inkuru yawe n'ubutwari bukome ko benshi batashaka kuvuga ivyo bintu vya ku mugaragaro ariko n'ubutwari ko twizere kimaza kubikoreramo ego karibu neza umuntu kuza kuvuga inkuru yiwe si kuza kwiyandarika nta nubwo ari kuza kwivictimiza kwiriza imbere y'abantu kugira ngo ntamwumvire ikigongwe ariko rimwe no kuza kugira gutanga intayo kugira ishe kwigisha abandi bantu amakosa yaciyemwo canke ubuzima yaciyemwo canke ivyo yaciyemwo kugira agera hageze bishobora kwigisha abandi bantu benshi uyu munsi tugira twakire Francine hari abantu benshi baza kumengo bo mucira imanza bo mujajinga canke bukumengo bo ntibyo babakwa kumva ko isi razunguruka nimba yashoye kutwitura ngo tumufashe mu kibazo arimo canke tumwumvire canke tugisho tumushiki dutume abandi bantu bamwumva bagira ikintu bamufashije canke wewe intayiwe nawe nyene ubwiwe yigisha abandi bantu benshi n'ubutwari kuriwe kuri jewe n'ubutwari ko hari ibintu byinshi umuntu ashaka gucamwo akumenga nteza kwivugira ahantu abantu bose bashobora kubabona rero uza kukiraba utekanye wumva ko nta yundi muntu niyo umuntu mugabo se kuvuga ko bitokubako canke bitoshaka gushikira ahubwo no kwigira mbiyo nta yo umuntu ubwira amakosa yacu canke vyacu utari vyiza ntibigushikira reka yenda mwakire Francine tuganire ku buzima bwiwe ko ubuzima bwe niwe yabuciyemwo n'ubuzima bwiwe twe ntabwo tuzi we ntabwuzi ushaka bibaza ngo uramuzi kibaza ngo uzanga urabuza ugasanga ntabwuzi rero reka abwivugira ko burya
umuntu niwe yimenye, umuntu niwe abazi ico arico vy'ukuri. Hari abantu bashobora kuba bibaza ko bari bamuzi, baza gutangara bumvise ibintu yaciyemwo canke vy'ukuri ukuntu yagiye arabaho. Rero reka ndamuha akaryo abanze baramutse hama tuganire tuyage, sivyo? Karibu Francine. Ego murakoze cyane ku ikaze muduhaye kuri iyi TV yanyu. Ndaramukije abakunzi bayikurikirana hirya no hino, abo bukeye canke bushobora kuba bwije, mwese ndabahaye mwiriwe canke bwakeye, kandi murakoze ku ikaze muduhaye. Ego Francine asanzwe akora iki? Asanzwe ari muntu ki? Bwe batakuzi banze bakumenye, bamenye gatoya kuri wewe. Ego Francine ndi umukozi w'Imana kuva kera, nabifadikanya n'ibintu vya business bitandukanye, na n'uyu munsi ndi umukozi w'Imana n'ibindi bintu Imana igenda ishoboza gukora byo kurondera ubuzima busanzwe. Ego abantu bakurikirana kino kiganiro barazi ko nkunda guhera ku kubaza umutumire wanje ukuntu yakuze mu buzima bumeze gute, yakuze ari umwana ameze gute, eske wabanye n'abavyeyi bose, kugira twumve aho ugeze uyu munsi ko abo bafitanye isano no kuba rumeze ukiri umwana. Yego bo navukiye mu muryango w'abana 9. Muri uwo muryango w'abana 9 nakuze muri famiye bisa naho bimeze neza, kuko nta kintu twari tubuze, kandi twari dufise ubuzima bwiza pe. Ariko mama wanje amaze gupfa ubuzima bwarabaye bubi. Ubuzima bumaze kuba bubi, jewe nari nciye ubwenge muri batoyi banje bari nyuma yanje bagera muri 6. Je ndi umwana agira 4. Ubuzima ntibwagenze neza. Jewe ntivyakunze ko amashuri ndayabandanya, kubera kurondera ikintu coshobora kuntunga mu buzima. Mugorongana gute ico gihe mama wanyu yitaba Imana? Igihe mama yapfa sinibuka imyaka nari ifise, mugabo nararuta abatoyi banje. Ugereranije imyaka 8, 7, 5. Imyaka nka 10 iraheze mama apfuye. Ni imyaka kuva uyu munsi haize imyaka 10. Ishobora kuba ari nka 10 canke munsi yayo gatoyi. Ngo wari umaze guca ubwenge, wari umaze gukura. Ego nari maze guca ubwenge. Hagati yaho rero candinjira mu bintu byo gusenga. Maze kwinjira mu bintu byo gusenga hari muri Katolika, nari umukorezi kuri katedrale. Ndi umukorezi kuri katedrale. Inyuma yaho numva umuhamagaro w'ibintu byo gukizwa. Maze kumva umuhamagaro w'ibintu byo gukizwa, navyinjiyemo numva ndabikunze. Maze kubikunda, ndibuka ko umunsi ndavyinjiyemo navuze ngo singomba kuraba pasiteri, singomba kuraba mwarimu, singomba kuraba umuririmbyi. Ndakeneye kuba umunyamasengesho wibwina mu Mana. Uko niko navuze. Ndibuka n'ikindi kintu kigira kabiri navuze ngo Mana ndagomba gukora kigabo, ngende kigabo, mvuge kigabo. Ayo masengesho ndibuka ko nayasenze, ca ndakomeza mu bintu by'agakiza. Maze gukomeza mu bintu by'agakiza, byarazamutse birakura cyane kubera umwanya muremure nabihawo gusenga. Handurukiramwo umuhamagaro wo gukorera Imana. Benshi bashobora kuba babizi ivyo ari byo canke bashobora kuba bitahura ivyo ari byo. Fatwa n'ibintu byo gutangura kuririmba indirimbo za gospel. Mugabo hagati yaho hari umukozi w'Imana ari yambwiye ati wewe naho uri kuravuga ubutumwa, kuririmba ni ibintu by'iwawe cyane. Amaze kubimbwira sinavyumva kuko nabivanga n'ibintu bya business byo kurondera ubuzima. Bimaze kungendera gutyo ndicara ndaba ngaho umwanya utari muto, mvuga ubutumwa mu bicaniro, mvuga ubutumwa mu mashengero, ndirimba mu mashengero atandukanye. Bimaze kugenda uko niho Imana yabishiramo cyane gose ku rundi rwego rudasanzwe, kuko ndibuka ko nagiye kuririmba ahantu. Maze kuja kuririmba ahantu, Imana irambwira ko ngiye kuntuma ahantu. Hari ahantu bagiye kuntumira mu murimo w'Imana izokorana nanje ibintu bitandukanye. Sinashotse ndavyumva canke ngo ndavyakire, kuko inyuma yo kubwirwa iryo jambo hari undi mukozi w'Imana ari yambwiye ati wowe ivyo gukora ibintu vy'amaboko, byo gukora amafaranga si ivy'iwawe, uhaguruka ukorera Imana, izogutunga kandi izobana nawe. Aranambwira ijambo nari numvise ijya mbere, arambwira ngo Imana hako yo guhomba
yo guhomvya ryari ryo rya mbere numvise iryo jambo ndamubaza ati icyo jambo rivuga iki arambwira ati wewe ibintu by'iwawe nivyo gusengera abantu batandukanye bagakira ingwara Imana ikavugana nawe ugahereza message abantu batandukanye ati rero hakimana izobona ivyo bintu utari kurabikora irupfumi guca amaguru ugende kubwira ubutumwa bwiza abantu utagira amaguru rikimuga navyumviye bitoroshe kuko numva ari ibintu bidasona mu mutima wanje hagati yaho rero nari ifise yindi gahunda yo kuja kuririmba ahantu niho nagera kuri podium maze kugera kuri podium mbona umukozi w'Imana arahagurutse amaze guhaguruka arambwira ati ni wowe umuntu maze imisi ndindiriye hano hantu ambwira ko hamaze indwi zibiri arindiriye umuntu Imana yamutumye ariko urumva ko nanje Imana yari yambwiye ko ugiye kuntuma ahantu mugasi narize ngo bizocaca ntibizogenda gute carambwira ati nagerageje gusengana n'abaririmbyi bo ngaha kugira ngo ndondere uwo mukozi w'Imana Imana yantumye sinamutoye tumaze guheza amateraniro nahejeje akazi kiwanje niho yambwira ati Imana yarakuntumye uzosanga mu ntare iyi yari intare ya Cankuzo sinari bwayijemo na rimwe arambwira ati uzocuza ama adresse y'ukuntu nzojayo bo nivyoroshe na gato kuko ivyo vyagezaho narisanzwe ndabihuriramo n'ibibazo bitandukanye mu bakozi b'Imana narisanzwe nsengana n'abamisonere baba mama abapasteri batandukanye kuko hagati yaho narasenga canke nkasengera abantu canke nkasengera umuntu akankunda no kuntu ndirimba amaze gukunda ukuntu ndirimba akumva yoshigikira kugira ngo ivyo byo kuririmba bizamuke indirimbo nkora ama audio canke nkora ama video akashigikira koko mugabo amaze kushigikira umukozi w'Imana byaba biciye ko ntabyo yashobora gukora nkuko vyategekanwa sinashobora kubibona nkuko nabisezeraniwe canke nkuko nabikorewe nkomeza kuba muri izo ntambara nkomeza guca muri ubwo buzima ariko ndakomeza igikorwa c'Imana mu buryo butandukanye bitanyoroheye kuko ndibuka ko ico gihe Imana imbwira gutyo rukuru ubuzima bwari bwiza najya neza najyama neza ariko Imana yemera kunkura aho hantu intwara mu ntara ya ruguru maze kuntwara mu ntara ya ruguru nivyoroshe najyama hasi twisasira amagunira tukifuka n'ayandi ntivyari vyoroshe gufungura ku mukozi w'Imana nashikiye ko mugabo aho hantu ndahakomeza igikorwa maze kuhakomeza igikorwa Imana ihampera amasezerano atandukanye irambwira ngo ngiye kugukoresha ibintu bikomeye kandi kunkorera kwawe kugiye guhera muri izi ntara za ruguru ntugira usubira mu gisagara vuba kunkorera kwawe kugira guhere muri izi ntara za ruguru ntihari horoshe kuba hari ahantu ntamenyereye hari mu bantu ntamenyereye mugabo arasenga duhuriza kuri ico kintu cyo gusenga tumaze guhuriza kuri ico kintu cyo gusenga nakorera Imana mu ntara zitandukanye kuko nari fise umukozi w'Imana zarantwara mu mashengero atandukanye uko naza kuvuga ubutumwa mu ishengereri niko nahahurira n'ubundi mukozi w'Imana akantumira nkaja kuvuga cyane merewe nabi niho navuga ngo Mana kubera iki ibi bintu biriko biramba ko ndi umwana w'umukobwa ntivyari vyoroshe kuko ndibuka ko ku mukozi w'Imana ninashikiye ko byarashika tukajya ikigori mu ijoro cokeje saa sita tukaba twari ikigori gitetse mugabo ivyo sinabitinya kuko nari namaze kwiyemeza guhaguruka gukorera Imana ni Bujumbura nari sanzwe ngwana n'intambara z'abakozi b'Imana nkabo kuko vyarashika narigeze guca mu buzima butandukanye cyane byarashika yaho nkorera Imana injya amahera 100 ku munsi ayo mahera 100 narajya imbombo ya senkani nijoro ku mutaga naho nkagiye indi mbombo kandi ivyo byose nabicamwo abakozi b'Imana dukorana batandukanye ariko barampemukira mu buryo butandukanye bw'umuntu yagenda ashigikira kuko nasengera abantu ku matelefone mugabo nk'uwampuje nabo hari ikintu cashobora gushikira kuri bo mugabo je sinashobora kukibona narihangana muri ubwo buzima bwose ndibuka aho hantu nyene narindi ndiko ndabwira Imana kubera iki wemera ibintu nk'ibi bikamba ko ndi umukobwa numvise ijwi rimbwira ngo emera ugeragezwe kigabo ubabazwe kigabo
urushwe kigabo, wasenze kunkorera kigabo, emera ubabazwe kigabo. Naciye numa nariko ndasengera ahantu munsi y'igiti, numva merewe nabi kabisa, narishonje mu buryo bw'umubiri, muga mu buryo bw'impyemo yari sawa, nivuga butumwa ryari sawa, byariko biragenda neza cyane. Aho hantu ndahakorera ivuga butumwa, ikirato kirahera, ndabura n'ikambambiri zo kwambara, kandi hari ahantu narifise umukozi w'Imana yaguma nderambwira ati wirinde udatakaza ubwizigirwa aha hantu turi. Nawe yari yaje ava mu ntara yo mu Cankuzo, gerageza kuzarangira inama y'ukuntu nitwara n'ingene nifata. Narabura ikambambiri zo kwambara, ngatambuka n'ibirenge ngiye nko kuvuga ubutumwa ahantu mu ntara za ruguru. Narakorora amosozi kuko numva aho nkonyoye amabuye nzibura, nkumva ibirenge kabisa birahiye kubera naca ahantu mu mabuye. Abantu bazi mu ntara zo mu Cankuzo hariho imisozi miremire cyane, kuko naragenda cenda juru, nkagenda kabona Burundi, nkagenda ahantu bita Ikigamba ku mupaka wa Tanzania, ahantu bita ku Camazi, ngakora ivuga butumwa. Hagati yaho rero niho hagera ko numva umengo nosubira i Bujumbura. Maze kuvyumva Imana irambwira ngo ngiye kugutuma mu gihugu cy'u Rwanda, ndagutumye no mu gihugu cy'u Buganda. Nabanje kugaruka ndashika i Bujumbura, arumva sinashikiye muri bwa buzima nari sanzwe ndimwo, nashikiye mu buzima bwo bugaragwa, shikira mu buzima butoroshe, kubaho ntivyari vyoroshe. Ariko nza gusengera umuntu w'umudamu, ngiye gusengera umuntu w'umudamu, Imana imugirira neza kuko yashaka kuja hanze ngo asangiye umugabo wiwe. Ndamusengera afatikanije n'undi mukobwa, Imana imugirira ubuntu aragenda hanze. Maze kuja hanze aravuga ati kanda gusige ngaha narimba, hari ikintu cyose mugabo asigira n'undi mukobwa wo muri famiye. Asigiye undi mukobwa wo muri famiye, we urumva yari afise ingeso zitandukanye nizo dufise, yagomba kuza kuhararana n'abantu b'abagabo. Nukuri yadusohoye n'abadusohora nk'imbwa. Maze kudusohora nk'imbwa ntitwari tugira iyo tuja, kandi hari abantu basa naho twegeranye mugabo nyene Imana ishaka kukwigisha na wa wundi mwegeranye muri famiye arakuzira. Niho twagenda tuba mu ishamba, twaciye tugenda hano kure mu ruziba, kuko n'uwo mukobwa wundi twari turi kumwe nawe yari umwinginzi. Kuko kuri eglise twari dusanzwe turabinginzi n'icumba c'amasengesho wa secrétaire wo kuri eglise. Hanyuma turagenda muri iryo shamba turaribamwo, kuko ico gihe hari umuntu twari dusavye indaro aranka kuyiduha, duhitamo kuja mu ishamba. Iryo shamba twararibayemo hafi nk'ukwezi kose. Ico gihe cyose ahantu mwasengera bari babizi ko mutagira aho muba, ko muri mu ishamba cyane cyane migeze mubikomunika ngo bivuge ko mudafisa aho muba. Hari igihe babikenewe kubivuga, mugabo urose wa muntu wawe mwegeranye ukamubwira kuri mu buzima butoroshe. Imana bakurongoye ntabyo mugeze mubabwira. Abakozi b'Imana bandongoye bamwe bari babizi ko ndi mu buzima bubi, ndetse na bamwe bansabira nko kuja kuririmba ahantu canke kuja kuvuga ubutumwa ahantu, narababwira ko ndi mu ngorane sigaye mba mu ishamba, bakambwira ngo ni wihangane Imana izo kugirira neza. Hozi muri iryo shamba naravayo nkaja kuvuga ubutumwa mu Kamenge, kongera nkataha muri ryo. Nakubwiye ko ari abantu twegeranye bari hafi. Narava mu ishamba nkamanukana impuzu yo kwambara, nkaja koga nkisiga neza, nkagenda kuvuga ubutumwa, nkagenda kuririmba. Byarashika Imana ikavyemera n'amazi yo kunwa sinda yaronke. Kandi navuye mu ishamba naraye muri iryo shamba. Hama ari nk'uwo mpaye ifanta, ndibuka ko nagura ivyo kujya mu restaurant tukabishira mu ishashi n'uwo mukobwa, kuko haraho naho ca ndamuhitana kuri eglise, aho yagiye mu repetition nawe kuri eglise, nkaca ndamuhitana tukagura ivyo kujya tukabishira mu ishashi, tukaza kubirira muri iryo shamba. Dukomeza ubwo buzima, nkava muri iryo shamba nja kuri eglise mu repetition, canke nkava muri iryo shamba ngiye kuvuga ubutumwa. Mugabo hariho abakozi b'Imana bamwe babizi yuko ndi muri ubwo buzima canke merewe gutyo. Bimaze kugenda gutyo twararyama, imwe inzoka zikadusanga ahantu turyamye. Dukangutse gutya hari igihe numva ikintu kiriko kiranyagaza, ndavye ku nkasanga n'inzoka idusanze ahantu turi. Nimba hari inzoka twabonye zidusanze ahantu turyamye, hari n'izaduciye ko turyamye tutabizi.
ndibuka ko uwo mukobwa w'umugenzi wanje yari afise ikintu cishashi yirabura nini yarondeye kugira ngo imvura iguye twifuke yashashi. Turakomeza ubwo buzima turakorera Imana uko nyene bitoroshe. Hagati yaho rero niho naza kuronka umukozi w'Imana umwe wo muri Betani arama amafaranga yo kuja gupanga inzu. Amaye amafaranga yo kuja gupanga inzu arankura muri iryo shamba. Turagenda rero tukomeza igikorwa c'Imana. Tumaze gukomeza igikorwa c'Imana naho nyene ntivyoroshe kuko nakomeje guhura n'abadamu baba misiyoneri b'abakozi b'Imana bari hafi kugurura nk'ama eglise. Tugahura nko mu gicaniro bakankunda tukegerana canke bakanyiyegereza. Bamwe muri abo bakambwira bati ingo je ndumva no gufasha gukora izo ndirimbo zawe. Ndumva no guhuza n'umuntu. Twari duhuye n'umudamu umwe w'umumisiyoneri arambwira ati ndumva no guhuza n'umuntu akagufasha ukazamuka uririmba neza uvuga ubutumwa bwumvikana mu ndirimbo zawe. Mudamu aranyiyegereza kuko yari umuntu avuga ijambo ry'Imana ukumva ko ahubwo nawe usigaye muri zero. Yaricara akatwigisha nanje nkumva nta n'ikintu nzi nta n'ico ufise. Ndamukunda gutyo mugabo ndamukunda uko ntazi intego ziwe afise. Uwo mukozi w'Imana amaze kubona ukuntu kumbure nkora kuko naritanga uko shoboye mu gikorwa c'Imana. Hanyuma niho yambwira ati uzoze mu gicaniro. Maze kugenda mu gicaniro yari yanteguriye umuntu w'umuhungu ashaka ko tubana. Ariko uwo muhungu twari dusanzwe nawe dukorana mu murimo w'Imana mu binginzi bo ku rusengero iwacu. Niho yambwira ngo Francine gutegerezwa kubana na Eric. Avuza ko kantu ngutegerezwa ndavuga none Imana ivuga gutya ngutegerezwa kubana na naka. Ndahora ngo Imana irambwiye kugira ukore mariage ngo kandi umugabo wawe nguyu. Bari babivuganye jewe ntabizi. Arambwira ngo imodoka ari ngizijya, impuzu zo kwambara zizova hanze, ibiratu zo kwambara bizova hanze. Hagati yaho kugira ngo angira ivyo byose ampe n'uyo mugabo yarashaka ko aca dusigira igicaniro ciwe asubire muri Amerika. Yarasanzwe akorera muri Amerika. Mera nk'ubuvyemeye muga ntavyemeye turamanuka wa muhungu aramerekeza nawe yari umukozi w'Imana. Twarageze mu ibarabara amera nk'uwujujwe kujya bakizwa buzuza sinzi ko ubizi. Araja mu ndimi ndamuraba gutya kuko yari muremure. Ngo Francine ngo nukuri ngo nzogukunda urukundo abavyeyi batagukunze. Ntaho aho ni we kuri kuravuga bino bintu ugashiramo no kuvuga mu ndimi. Ati mperekeza tubandanye muhira. Aramperekeza turabandanya muhira ndashika. Niho yagaruka kundaba nkuwabwiwe n'Imana ko nzo umugore wiwe. Mugabo je nagumije mu mutwe ngutegerezwa. Ca ndabona ko ari ibintu bitavuye ku Mana. Wa muhungu araza arambwira ati none ntiwumvise ibintu Imana yavuze. Ca ndamubwira ati Eric urabizi ko dusangiye umurimo mu gicaniro kwa mama naka. Ati kizire ko umuntu agomwa icuri hanyuma ashake kukugena icagomba. Uriya mama naka hari ivyo ashaka kutugena wenye nashaka. Rero jewe ntashobora kugomwa icondi ngo angene ikintu ashaka. Kandi ukumbona ndagendera kuri kondisyo z'Imana. Nta kintu c'umuhungu ushobora gutora jewe ntumva ko ngiye kubana nawe. Eric je sindi umugore wawe kandi singiye kubana nawe. Ivyo bintu bivane no mu mutwe. Caravuga ati Francine nditahiye. Aha narinje kugira ngo nje kukugurira utuntu muri ville. Ndamubwira ati igire je nta kintu c'umuhungu ushobora gutora. Numva ko nemejwe n'Imana ko azoba umugore wanje. Wa mudamu acara hamagara wa muhungu kwa wenyene barapanga ibintu byabo baraheza nanje barantuma kirigira kabiri. Bamaze kuntuma kirigira kabiri wa mudamu agerageza kunyumvisha ko noba umugore wa Eric. Ndamubwira jewe nibikunda. Jewe ndi mu muhamagaro w'igikorwa. Fisi ikintu navuganye n'Imana. Ndakomeza gutyo. Niho uwo mudamu yacambwira ati Francine uzoze ngaha kuri eglise twongere tuyage. Yari yamaze kugurura eglise iwe. Amaze kugurura eglise iwe naramwitavye turayaga.
tumaze kuyaga arambwira ati hari abakozi b'Imana bandi bagiye gusigwa amavuta nk'abadiyakoni nk'abavugabutumwa, nawe ndumva wosigwa amavuta nk'umudiyakoni cyangwa ugasigwa amavuta nk'umuririmbyi wo ku isi yose. Ndamubwira ati jewe sishobora kwemera gusigwa amavuta y'ubudiyakoni canke nemere kusiga amavuta yo kuba umuririmbyi ku isi yose. Ibyo bintu mu mutima ntavyo numva, sishobora kwemera kandi ikintu ntumva mu mutima. Arambwira ati Francine, wewe wabaye gute, wewe umeze gute, ni gute ntushobora kurondera abakozi b'Imana ngo baze tugusiga amavuta kugira ngo ube umuririmbyi rurangiranwa ku isi yose ukavyanga? Ndamubwira jewe ntibikunda, ntibishoboka. Hagati yaho mudamu acarambwira ati wewe rindira uzoyaga nawe neza. Amaze kumbwira ko azoyaga nanje neza, maze kubimwankira ko azosigaye amavuta, niho yacabwira abandi bakozi b'Imana dukorana arabakoranya. Maze kubakoranya kirababwira ngo Francine yuzuye amadayimoni muri we, yuzuye imyuka mibi muri we. Rero ikintu mbona gikwiriye twomushira mu ihema ritoyi kugira ngo tumusengere tumukure mwabo badayimoni. Abivugira mu bakozi b'Imana, twasanga dukorana igikorwa mu ishengero, ariko nta soni vyantera kuko nahora mpura n'abandi bangira gutyo canke bangira ukundi bashaka kugira ngo bashire hasi. Mugabo hari jambo ari nabwiwe n'umukozi w'Imana arambwira ati abakozi b'Imana bahamagawe nawe nibo bazotangura kukugwanya, nibo uzogwana nabo, mugabo uzokomere ku muhamagaro, Imana izobana nawe, izoshikamana nawe. Uwo mumama arambwira ati jewe ofise umuntu agira gufasha kugira ngo ukore izo ndirimbo zawe, namaze no kuja kuvugana n'umuntu azozi gukorera. Ingo rero wicare ngaho. Uyo mudamu ikintu yankoreye yari umumisiyoneri kandi avuga ijambo kumva ko ririmo. Yanjyamitse ahantu ku kabaraza, ndibuka ko naharyamye ukwezi kose kurenga. Aho hantu nahaherewe indirimbo nyinshi cyane kuko narariwe n'ikintu bita umubu urankubita kuri iryo baraza. Kandi yari umudamu yibana, aba mu nzu nziza imeze neza, akaryama indani, mugabo je nkaryama ku kabaraza. Ariko abandi bemeye gusigwa ya mavuta yari yabahaye ivyumba baryamamwe kuko yari afise ahantu hagutse, ariko je washira kuri ako kabaraza. Ngo ndindiriye ko asengera iyo minsi 30, ariko ndarindira ko asengera ndabura. Maze kurindira ko asengera ndabura, niho yambwira ko iyo muntu yemeye kumfasha, mugabo akambwira ngo navuganye n'aba bigende gucyategura tugende gukora indirimbo. Nkarindira ko biba nkabura, nkarindira ko biba nkabura. Mugabo sinamenya yuko byose yabikufye kubera ya mavuta nanka gusigwa y'ubudiyakoni na yayandi, kuko yagomba kudusigira ishengero, yagomba kudusigira ishengero hamagende twege dusigare turakora muri eglise. Nyuma yaho rero arabona ko byose vyase kandi navyansi, bya mariage navyase, nivyo vy'amavuta navyase. Bimaze kugenda gutyo umudamu acarambye ati hajyaga Francine nta kindi kintu ushoboye gukora. Jewe narize ibintu byo guteka n'ibintu byo gukora amasalade. Ndamubwira je ndazi ibintu byo guteka neza no kumanza bishitse barantumira n'ibintu byo gukora amasalade. Taha umukobwa wanje agiye kuva Burayi, zoca yugurura hotel resto, ibintu nk'ivyo birebire cyane niriwe ndarandira. Arambye ati noneho rero ngiye kukurondera ahantu uzoza urakora ibintu byo guteka kandi uzohera ngaho iwanje. Mugabo agemerera ko nzokorera amahera. Yo naragakoze ndakora, nkirindiriye ko asengera ngo mvemwo baba dayimoni yavuga. Mugabo kabisa navuga none waravyemera ko usaba dayimoni kumva warindiriye? Bo naragerageza kuko nari nabonye ibintu bimurimo no kuntu ameze, kumva umenga ivyo avuga nivyo, nkumva umengo ivyo avuga nivyo. Narumva ko atari ivyo, mugabo kubera kumwubaha ntahavura ntwara hanze ko namuburiye indero, naragerageza guca bugufi nkajana nawe, mugabo ntari kumwe nawe. Hama turasezerana ko azompa amahera ivyo ngiye kumukorera. Mugabo nahavuye za ndirimbo atani mwakoze ibintu byose atana kimwe. Hama rero ndahava sigara aravuga ko ngo ayabazimu n'imyuka mibi bivuye kuri ico. Birashika abakozi Imana bagumara abantu hari gihe nabo nyene kabacamo kuko ntibera de, kuko nabo nyene bagumara abana b'abantu. Ego muri introduction navuze ko uri mu bibazo, udushira ku mahanga ivyo bibazo urimwo nibihe, wabigiyemwo gute?
mbega uyu munsi bimeze gute ariko nkahera igikorane ku wa gatanu nzi yuko ari cyo kuririmba kugira ngo abantu bashigikire nkuko yaba yabimbwiye umukozi w'Imana ariko agaca yitangisha ibintu byo gufasha mu rusengero canke iki bigaherera iyo nyene amahara yari kubara yiwawe kugira ngo bagushigikire agaca kuri byo mu rusengero bindi sinzi ko ari byo yakoresha ariko je twahura mbwira ati ngo ndagutegurira igikorane uririmbe hanyuma tukabitegura uko nyene nkakora igikorane yakoze kuva ku munsi wa gatanu ku wa gatandatu ku wa Mungu ariko nta nifaranga rimwe nashobora kubona hagati yaho rero niho navuga ati ibi bintu no bigumamo guke jewe reka ibi bintu byo kuririmba abantu ngo bagira bashigikire kuko barankoresha nanje nkitanga nkarondera abantu bafasha kugira ngo bise neza bigende neza mugabo bikanka kumva hahandi kubera ubujyajya nahura nabo muri abo bakozi b'Imana niho navuga ati aha jewe sinogenda kurondera amahera yo gukora bino bintu by'indirimbo campera aho rero ndavuga nti je ngira nironderera akazi hanze kugira ngo bino bintu byo gukora indirimbo zanje nivuga butumwa ryanje nzoze kurikora neza nifitiye uburyo bw'iwanje narabirondeye bisa n'ibigorana muga birakunda bo bimaze gukunda no kuri naragiye wagiye hanze he nagiye muri Saudiya bo muri Saudiya benshi ntihabamerera neza mugabo jewe ahantu nashikiye hari ahantu heza hambereye neza cane nahabaye neza mbana neza nabo kandi kabisa n'amafaranga barayampemba neza n'umushahara bari bamaze kuwunyongeza nka gatatu tubana mu buzima bwiza cane ariko rero ngira ingorane yo gusamara ku kintu c'amahera maze kugira ingorane yo gusamara ku kintu c'amahera nagiye nkorana imigambi n'abantu batandukanye nashaka ko amafaranga banza kuronka amafaranga yo gutunga abatoyi banje kuko nari ntunze abatoyi banje ndavuga ati reka mbaze ndondera ingene nkorera amafaranga ndungike mu Burundi nkora ibintu bitandukanye bize birafashiriza abatoyi banje kwishura inzu no kujya hama mbona ingene nkorera amahera rero yo kuja gukora indirimbo zanje ndabipanze gutyo abona korana nabo ntibambera bizigirwa amafaranga yaragenda mu buryo ntazi amafaranga yaranyika mu buryo ntazi nkizera abantu kandi nkakomeza kugerageza kuko hari igihe nabigerageza nkabona birampaye amafaranga kandi nkabona birakemuye ikibazo yego ukora business zihe exactement hama abo bantu barungikira amafaranga mu Burundi bari batoyi bawe babara abantu bo mu isengero nyene wizera cyane bari abantu bo mu isengero nizera natangiye gukora ibintu byo kurima imiceri ibintu byo gukota imirima nkarima hanyuma bikanka nyene bampemukiye mu buryo nk'ubwo yego nca ntangura guhura n'abandi banyereka ati kora business online zirazana amafaranga nca ndavyinjiramo sasa maze kubyinjiramo bakwereka ukuntu amafaranga ashobora kuza nanje nkavuga ati ndarose bimwe vuba bugaravye tongo bya beri narayikoze nanje bigaca vyugara bikagenda bihombesheje abantu muri ubwo buryo rero niho nanje naciye ntangura kurondera amafaranga itsi ngorane ndi mu uyu munsi canke n'abantu ushobora kuba narahemukiye mugabo ntabishaka canke ntabigombye nizeye abantu birenze mu kubaha amafaranga bakoresha menshi kuko gushikiye isaha ndiko ndishuza amahera agira mu bihumbi nka 6 by'amadolari nishuza kandi bagufitiye yego iryo dolari twakoresha ntiryari dolari rije ry'abanyamerika ni dolari riri hejuru rije ry'abanyamerika rero no kuvuga iki narakoze nakandi kantu k'umugambi wo kugura imodoka kugira ngo ifashe mwibarabara ifashe kuri batoyi banje ariko byose biragenda nabi ntivyagenda neza kubera nyene kwa kundi ushaka gukorana n'umuntu ntibimere neza ariko ngakomeza gushakisha kurondera sasa mbaninjiye mu kibazo cyo gusaba amafaranga kandi maze gusaba amafaranga sinasabye amafaranga amadeni ari make nasabye amafaranga yunguka kuko nabona ko kwanza iyo modoka yanje ikija mu ibarabara yarakoze isanganya ebana bayigonga mu isura neza bace bica bisaba nk'imiliyoni 2.5 zirenga hafi 3 aho niho natanguye kwinjira gusaba amahera ndiko ndagwana intambara ikomeye
yo kugira ngo batoyi banje ntibabure ikintu barya ntibabure n'ukuntu bishura inzu kuko bo barahuye n'ibibazo bikomeye cyane bivanye n'ukuntu babanye na muka papa maze kwinjira muri ivyo biranka ko nishuri ideni ngo rive mu nzira mugabo maze kubona izo business online navuga ati ya madeni ngira ndayishure nkomeza noneho gukoresha amafaranga yiwanje n'ayabandi ngo nkure yayandi mu nzira hewe biratinda biranka byose ndabura ikintu na kimwe maze kubura ikintu na kimwe ntivyanyoroheye na gato wabikoze igihe kingana gute narabikoze ikirengo kirenga umwaka wose maze gato ndagusubiza inyuma ukiri kurabikora haragira aho wunguka ukabona ko wungutse kweri ego haragira ahantu vraiment nkunguka amafaranga bakayarutira akafasha nkishura amadeni amwe ayandi bikanga ko ndayishura kubera bya batoyi banje bafise abana bose kubera bishitse bakagira ikibazo kwa muganga yabajewe ikintu cyose yabajewe kuko nabasize no kwishura abana babo hanyuma vyarananiye kwishura amadeni y'abandi hagati yaho mu gusaba ayo madeni hari igihe nanje nasabira abandi rero gushikisa ikintu kimbujije amahoro abantu baranyizera nk'umukozi w'Imana nkahabwa amahera n'umuntu ari hejuru y'imiliyoni 2 atanzi ari ntahe gusa yahawe n'uwundi muntu ati Farasina n'umukozi w'Imana ni wahora asengera bikagenda gutya n'ukuri n'umwizigirwa ntazoguheranira mu kuvuga gutyo ngo ntazoguheranira jewe nari yaranja mu mafaranga mpembwe yabayo nisabiye canke nasabiye uwundi hako vyananira kwishura ideni ry'umuntu kugira ngo sintakaze ubwizigirwa narembera nkaca asabira indi deni mugabo ngasanga asavye amahera yunguka aruta yandi haraho nasaba nk'amahera yunguka D+ n'abahujwe n'abandi kugira ngo bitaza kugwisha wa muntu nanje kandi bitangwisha nkemera guca afatira indi yunguka nka 20+ kugira nkureho ryarindi kugira ngo umuntu agwe amafaranga yunguka ni wowe wawe umunsi canke niwe wavuga ati kugira ndayaguha ari uko umpaye inyungu ya D+. Okay. No wabisaba canke nibo nyine baca bagwa amakondisiyo. Hozi ubuzima nabayemo hariya nakubwiye ko bwari bwiza. Ukuri bampemba amafaranga ameze neza. Umva umenga amafaranga urafise nta kibazo ufise cyo kumwungukira. Oya sinumva ko ndayafise ahubwo nagira umutima w'ikigongo kuzandagurana abandi. Naragurana abandi mugabo je hageze ko ndabasaba amahera. Hako bampaye iwabo bambwira ati Farasina jewe nta mafaranga afise mugabo no kwereka umuntu ashobora kuguha amahera mugabo ayatanga yunguka. Kandi bamwe muri abo nasanga ayo bampaye atarayunguka by'ukuri bakuye ahandi basanga bamwe namwe yiwabo nyene bari ko bararondesa amayandi mugabo hariho ko kaba bayakuye mu mashira hamwe ababa bayasabiye ahandi gutyo nkomeze ubwo buzima iyi saha hariho umuntu nahora nungukira 500,000 y'amafaranga namusabiye ku kwezi y'amafaranga namusabiye nanje kandi ku ruhande rwanje nkasanga nunguka yarengayo ku ruhande rwanje nisanga ndi muri ivyo bintu bimeze uku bitava mu nzira bimaze igihe kingana gute biramaze igihe kirekire kabisa biramaze igihe kirekire kuko ukuntu nasanga umuntu yasabiye amahera nyizeye ku telefone tutazinanye mugabo nkabona birananiye kuyamusubiza niko numva umutima wanje umerewe nabi n'ubwenge nkumva bubaye nk'ubutariho nukuri rero gushikisaha ndi mu kibazo c'abari ko baranyishuza entre temps akazi kace gahagarara kumva cyo gihe ufite akazi kandi akazi keza katuma wumva ko ufite stabilité n'amafaranga ushobora kuyishura byace bigenda gute mu nyuko ko wumva ubumye uri ngano uri muri Saudi sindi muri Saudiya ukuntu naje canke ukuntu nahagaritse akazi harabaye akabazo gatoyi kuri jewe n'umwana wa boss kamaze kuba hariya n'abantu batihangana kandi batibuka uko mwabanye nuko vyahora bimeze habaye ikintu kitameze nkuko bashaka mubamuhejeje ako kabazo kamaze kuba
bose byaramunaniye kwihangana ashaka no kungirira nabi mpaka ngira ngo yumve no kunyica yonyica mugabo umugore wiwe arangwanirira kuko twari tubanya nyita sister wiwe twari tubanya nyita mutoyi wiwe aritambika umugabo ashaka kungirira nabi kubwico kibazo umugore gushika hambwira ati jewe uko twabanye nka mutoyi wanje sishaka kugirira ikibazo ngaha ndagufasha usubira iwanyu urupfu mugaruka mu nyuma amaze kugira ingufu zo kufasha kugira ngo ndahava mpungisha umugabo wiwe ntante kwishavu sanga passport yanje yaheze sanze passport yanje yaheze hozi twari tubanye neza na n'uyo mumama nakorera ku buryo nashobora kuba afise nk'amahera agera ku bihumbi 2 by'amadolari canke igihumbi c'amadolari ngasanga ari yansabiye rimwe agomba kuyakoresha nkayamuha uko je nabikora nawe niko byashobora gushika ashaka amahera ngomba kurungika mesha kayama twari tubanye muri ubwo buzima cashika muri ico kibazo hariho amahera namuhaye atampaye agera ku bihumbi 2 by'amadolari rero sasa passport yanje bayinjiyemo chasanga yaraheze sinagiriye kuri passport y'imyaka 10 nari nagiriye kuri ya passport y'imyaka 5 kuko twari tubanye imyaka 5 irenga baca basanga yaheze gica kibi kibazo rero madamu byabaye ngombwa ko akoresha amafaranga yo kugira ngo nze vyihuse bandonderera ivyangombwa binyarutse kugira ngo ampungishe uwo mugabo kuko harageze yahanyegeza kugira ngo umugabo we ntangirire nabi yemera kuba ari we ahangana n'umugabo we mu gishingo ciwanje kuko twari tubanye neza cyane mwe mu myaka 5 hari tubanye imyaka 5 ntango uyu mwaka wa 6 kandi umva ko twari tubanye mu buzima amafaranga yanje yarayakoresha nanje ayiwe nkayakoresha gutyo gutyo rero byashitse atiteguye kugira ngo asubize ayo mafaranga yanje canke nanje ndonko ukuntu nishora ayo madeni y'abandi yaharanira kumva imbere y'amaso y'uwo mugabo wiwe atangirira nabi kuko yaramuzi rero canza gihuti mu mwanya ntari niteguye mu mwanya ntarinzi naje bitanyoroheye mbabaye ba bantu sifisi ikintu cyo kubaha mu maboko ba bantu bampa amafaranga batanzi banzi ku telefone gusa birase ko ndabaha ikintu na kimwe kandi navuyeyo meze nabi cyane naje atana umuntu numwe abizi na papa navyo yarazi nabatoyi banje ntavyo bari bazi naje gusa ndira ahantu ushikira kugira ngo shobore nanje kwifasha kuko naje meze nabi cyane gose ngwaye nari nkeneye gusa umuntu w'umugenzi afasha ngo anyiteho mbanze ntore mitende rero nkigira ikibazo bamwe muri abo mperaniye amahera narababwiye ati ndagize ikibazo ku kazi ndababwiye ati bimeze kunuko ariko ca ndataha rero ntaha bosi wanje yamaze gukuraho umurongo ibintu byose mi telefone yafuse telefone yayigize nka 0 nzataka ikintu na kimwe fisi hageze yaho nagarutse ubwenge bumeze nk'ubuparanganye ku bintu mbonye amahera asizeyo kuko madamu yampaye desa yonyene arambye ati Francine ihangane je nashaka gukiza ubuzima bwawe gusa ukuntu twabanye neza sinagomba kugirira ikibazo ngaha aya mahera amajana 2 gendura yajya mu nzira abari yagufasha sishoboye kuguhemba muri kano kanya nta kintu na kimwe imatike y'indege canke ibiki byose yarabikoze arambwira ati yisaha nkoresheje ibihumbi 9 by'amariyari navyo birimo $2000 nyene zirenga nivyo nkoresheje aha uyu mugabo wanje nta rufaranga narumwe akoresheje kuko ntiyashaka kuva hano yashaka kukugira ico ashaka twarahuza cyane n'uyo mu mama hozi naje meze nabi cyane ntivyakunda ko shobora kwiyereka abantu mperaniye nameze nk'umuntu abihishije mu mutwe sinari meze neza mu mubiri sinari meze neza kuko harageze igihe umugabo nyene aramfata kabisa agomba kumera nk'umuntu aniga agomba kumera nk'umuntu amvuna ukuboko birakomera ntabagwa n'umugore n'abana biwe kuko yarafise abana bakuze rero nza muri ubwo buryo umwanya wahaciye baba ndifitiye amahera batazi ko ndi muri Saudiya batazi ko ndi mu Burundi ku telefone ntibashobora kuntora byarambabaje ku buryo mvuga nti noza kwiyicira hehe kuko byageze ahantu bindenze
naje papa atavyazi abo tuvukana atavyo bazi n'umuntu wese w'inshuti atavyazi nzuko nyene bimaze gushika aho hantu numvise ko gupfa ari byo vyombera vyiza sinavyumvise kubera ukundi umutima warandiye abantu ufitiye amafaranga ntagira nishure muri kano kanya ntagira mpinyungu zabo basi n'imitahe yabo baraza kuvyumva gute uwo nza kubwira ko mvuye hanze nakorera amahera ntagira ndo nkuko ndamwishura biraza kugenda gute ndacanganya ikigwa cane ndababara numva koko ko kwiyahura ari byo vyiza uziharageze igihe ndavuga ati none ko naje batabizi ahantu noza kwiyahurira batazombona bakatora ikivyimba basi kubera nibaza ninaza kwiyahura sinshoke mpfa baba ndi tuzinanye bazi ko nkiri muri Saudiya bagasanga ndino bo baraza kuvyumva gute numva mengo nayo mahitamwe ufise ariko nkomeza no gusenga niyegereza Imana nkumva ko nacumuye kuba nipfuje gupfa rero maze gutora mitende gatoya niho navuga ati reka jewe niyereke abantu ufitiye amadeni ndababwire ko ufise ikibazo bo bashobora ntaguciriyemwo watanga kuvuga ko ari umusenzi kera umukozi w'Imana wavuga ubutumwa wamaze umunyuma tumva ko wamaze imyaka 5 uri mu bihugu by'abarabu aho utemerewe gusenga utemerewe kuvuga ubutumwa utemerewe kuririmba za ndirimbo zawe mbega wa muhamagaro wabo byace bigenda gute wabandanyije usenga canke byarahagaze canke uri mu byo bibazo kujya kuntu warumenyera ubaza Imana kera mu gukora mbere yo gusaba amadeni canke mu gukora ama business warabanza ukabaza Imana nkuko wari wakuze uri umusenzi okay nakubwiye ko ahantu narose hari ahantu heza nukuri nta nakazi kamvuna kari gahari na hantu nari ifise umwanya wo gusenga no kuvuga ubutumwa ku telefone no gusengera abantu ku telefone ibaza umuntu w'umwarabu yashobora kumenya ko ndi mu masengesho asanze ari amasengesho y'imisi myinshi niwe yangurira ibintu nza kuza ndafungura mpejeje ayo masengesho kandi ntiyashobora kunkata mu mafaranga yiwe ari amasengesho y'umunsi umwe akabimenya ko ndi mu masengesho umva twari twegeranye cyane yaramenya ko ndi mu masengesho kandi asanze ndiko nasenga canke ndiko sengera abantu ku telefone umwanya wanje narawujera kuko narikoresha naritwararika akazi kiwe ibintu byose nakubwiye nahura navyo iyo ndi mu gikorwa c'umubiri yaba no kugiya canke kunwa sinitaho nitaho ikintu ndiko ndakora ko kimera neza no mu murimo w'Imana rese hasa nuko ukuntu vyakunda ko nkora hari umurimo w'Imana kandi nkora akazi hariya nuko ne narose umuntu mwiza nanje nyitwararika akazi kiwe nawe akampa amahoro yose ariko biratangaje n'ababaje ukuntu umuntu ashobora gufatwa neza n'umunyamahanga atanazi Yesu agafatwa nabi n'abantu biwabo bitwa ngo n'abakozi b'Imana birabaje cyane ego uwo mudamu twari tubanye gutyo nukuri hozi ntabwo no mubeshera yarazana ntiyasuye kurondera mu nyuma maze kugaruka ino maze kugaruka ino yarandondeye amaze kundondera arambwira ati asaba sori umbabarire cyane kuba vyaragenze kujya umugabo wanje kuba vyaragenze kujya utubabarire gose uracari sister wanje ariko nyene umugabo wanje aracarakaye yarazi ibibazo uri mu by'amadeni y'ivyo abantu bafitiye amafaranga oya ntavyo nigeze ndamubwira twaraganira bisanzwe ariko ntavyo nigeze ndamubwira ntavyo yarazi ego hama rero nuko nakorera y'umurimo w'Imana ku telefone nukuri umwanya nenda ufise uhagije hano nashaka kuri umwanya w'amasaha 2 yo gusenga nkaronka umwanya w'isaha yo gusenga nkaronka iminota 45 narumva naravuga nti iyi saha ni yakazi nkaca ngenda ngakora ngaheza kuko nawe yari amahoro yarigira ku kazi akagaruka ku mugoroba yarafise abana bakuze umwana wese nije namumenya isaha tahira nuko aza gufungura ikintu cyose n'umugabo we gutyo umva nawe yitahira ku mugoroba ndamumenya ivyiwe twari tubanye mu buzima nyene jewe menye ivyo nkora nawe akibandaniriza ikintu ciwe warugeze kutubwira ko wace wiyereka abantu ufitiye amadeni maze kudesida vuga ati je nta kundi reka nje kubibere kubabwira bababwiye muhe buryo ari wa telefonye oya nahuye n'abamaso ku yandi ico kiringo cahaciye batazi ko ndi muri Saudiya canke ndi mu Burundi abandi nabo batazi ko nagize ico kibazo natashe muri ubwo buryo
bavuga ko nabaye umuyesikro nabaye umubeshi umunyabinyoma nabaheraniye ntivyari bikwiriye ko mvuga ku telefone byari bya bindi badashobora kwizera icambere batambonye amaso kuyandi ngo babone n'ukuntu merewe canke ndababwire gutyo ukuntu meze nari meze nabi verema yego ndabiyereka waratahuye akababaro kabo agashavuka ahubwo nibaza ko afise raison ko burya umuntu agufitiye amahera kandi amafaranga menshi amaze n'igihe hanyuma uwo muntu hakageraho umubura utamenya ngo ari hehe amatelefone ntiyitaba telefone ntizipasa birashika nibisanga gose kwiyumvira ko umuntu ari umusuma canke ari umunswa warabatahuye agashavuka abantu kava canke kuko kuntu bakwita kuri umunswa hozi sinoreka gutahura ishavu ryabo kuko nanje ubwanje umutima warandiye mbonye ko ngiye kunanirwa no kubishura kandi nibutse ko banyizeye ku telefone banyizeye nk'umuntu asenga jewe ikintu cyose biyumviye nico bavuze sinacitayeho ngo mbabare ahubwo nanje numvise ukubabara kwabo n'ishavu ryabo bifise rezo kuri jewe banyizeye ku telefone batanzi amahera ari hejuru ya 2 miliyoni imiliyoni imwe 500,000 n'amahera menshi cyane umuntu mutavukana rero hagati yaho nagiye kubiyereka havuzwe byinshi bakoreye ku mafoto yiwanje banditse ku ma Facebook Farasini nuku hariho nabamaze kuvuga ko bagira bandogeshe ngo mbu umusazi ibintu nk'ivyo jewe nza kubiyereka nabo bamaze gushavura bamwe barashoboye kunyumva abandi nabo ntibanyumvise kubera ishavu yego bamaze kutanyumva bamwe baremera ko twandikiranira bamaze kwemera ko twandikiranira kuko nanjye naye nizeye ko babandi ndiko ndishuza bashobora kuyampa hari abo twari twamaze kubona namaze kurondera ndagaje ndafise ibibazo nanje nimugerageze mu mpaye amafaranga nabo bakansezeranira ko bagiye kuyampa urumva harabo wowe abagufitiye amahera hari nabo wowe ufitiye amahera yego abagufitiye amahera bagufitiye amahera angana gute ni ibihumbi biri hejuru ya 6 by'amadolari hama abo ufitiye amahera nabo bafitiye amahera angana gute hozi ni menshi ari hejuru y'imiliyoni 10 miliyoni 10 mugabo ntiziri hejuru y'amadolari 6,000 oya ntibingana bisigura ngo wowe bagufite amahera bagufite amahera menshi kurusha wowe ufitiye abandi bantu ego aba bantu wishuza bakubwira gute bari mu Burundi nabo nyene canke ntibari mu Burundi hari abari mu Burundi n'abandi bari mu hanze y'igihugu ego warabasigura ikibazo uri murababwira ko amafaranga yakeneye kora ko uri kuraronderwa arabashaka kuruga arabashaka kufungisha hari ukuntu isura abananye n'ibiki yatakara nk'umukozi w'Imana byitwa ngo gufise ngo abantu sengera bagwaye abantu sengera bafise ibibazo nawo ubwawe uzi kufiste amadeni y'abantu tarishura warabasigura kubabwira ati amahera nayi wanje ni mugabo ni mumfashe mukuyamambuza muko murafasha ego narabasiguriye ndetse hariho na bamwe navuye hari natanguye kwishuza ndabagati nanje ndaheranye harabo ngomba kwishura mugabo bidakunda gerageza umpaye amahera nishura amadeni y'abandi ariko vraiment ukuntu kino gihe kimeze ni kibi cyane umuntu aragusezeranira ntashitse kandi abona yahaye bamwe nabona abantu nyene nanje nizera nta muntu numwe yambwije ukuri kandi nta numwe aragira icakora yego kiretse umuntu umwe wenyene yanishuye ibihumbi 100 mu mahera agera ku miliyoni n'ibihumbi 800 yanyishuye 100,000 nanje cantera ndayishura uwo mfitiye 2 miliyoni desa rumva kwishura umuntu 100 yari yampaye cantera ndayishura uwo muntu rero hagati yane ko ndavuga ko naciye nandikirana na bamwe muri abo twandikiraniye barambwiye ati duhe address y'ahantu ba ntidushobora kukwizera turandikiranira mugabo umwe twandikiraniye nko kuwa gatatu yaravuye kuzana umutahe kandi yaragerageje gukoresha ibintu by'amahera kugira ngo bace bashira mu gasho ya makuru akomeza kugenda Farasine agira yigire muri Oman gutya na gutya nanje sinarimeze neza nari ngwaye baca baza gusaba umutahe baraza nyene barafata baca bafata mutoyi wanje candashiseruka ku izone maze kugerayo barambaza bati bimeze gute nibambajije byinshi kubera bivanye n'ukuntu nyene usanga umuntu yakwitangiye imbere ubwo nyene wo page nkitangura kuvuga ntaranaheza turisigura turarangiza ndemera ko je amafaranga ndayafitiye umuntu kandi nzo yamwishura kandi twandikiraniye imisi igera muri 30
kuko nanje aho nari ifise abambwiye ati ku itariki zinzoba nakwishuye ndaba iyo minsi 30 opeje arambwiye ati none ngahana n'amafaranga namake yiwazanya je n'amafaranga namake yafise ariko nanje ndiko ndagerageza ndiko ndayarondera ariko abo bantu mperaniye ntibashobora kuvyumva ca gihe namara ntariko ndavuga wa mwanya wahera bashavuye barakaye bambonye deja bamaze kubabara nta nico ngifise nkivuga kandi birumvikana ego kandi amakuru bari bafise yari menshi yari menshi cyane kandi atandukanye atari meza rero ngerageza kwisigura imbere yawe peji ariko ntiyavyumva canke ntiyabitahura kuba ntatwaye n'amahera n'amakeya baragerageje bamera nk'abavyemera mugabo ashabangarukije imbere y'umunwa w'agasho nagarukiye ku muryango wako kwezi ni Imana yangiriye ubuntu rero kabisa bisigura ko uyu munsi uri kuronderwa n'abantu bangana gute twumvise ko amafaranga ari nk'imiliyoni 10 abantu bakora kondari bangana gute abantu bandondera kuri ayo mafaranga n'abantu bagera muri 5 ego ariko bamwe bose bari mu Burundi bamwe baranyumva kuko barabonye n'ukuntu nari ngwaye n'ingene nari merewe kuko harageze igihe no mu mutwe ni nimero y'umuntu ndayibagira sinashobora kwibuka ni nimero y'umuntu n'umwe ukuntu nari numva ameze mu mutwe no mu mutima bamwe baranyumvishe mugabo abandi nabo ntibashoboye kunyumva abo batanyumva ni babandi bazi ko ofisi imodoka bazi ko nakoze ibintu bitandukanye mu Burundi ariko nyene batazi ko nanje nagize ibibazo n'abantu bagiye babemukira mu mafaranga nibo rero bari kubarakara abantu bakoma convocation kuko hari nabo nitaba bakavuga imbere ya opeje ngo afise imodoka nanje nkavuga ntayo ofisi ukani ndabizi ko yifise tije na modoka ari ngifise hari nitwavuga ibintu byose tuheze mu kana gato ya mugabo je twaraganiriye mu ntango twavuze ko hari amakosa yakoze nayivuze muri introduction mugabo burya hari igihe umuntu akora amakosa mu kutamenya ko ariko arakora amakosa akaza kwibona ko ariko arakora amakosa mu nyuma niyo mpamvu ibiganiro nk'ibi yaravuga kugira ngo wumve aho umwe byamunaniriye nawe ejo ube ukanura amaso ukanuza amaso hari ivyo yavuze vy'imodoka nuko atabisiguye neza yandikishije ku muntu wundi atari we kwa kuntu buri mu mahanga utari mu Burundi ukizera umuntu gose hanyuma ukaza kumwandikisha ko imodoka nshasha yitwa ngo yareje kondera amafaranga urumva ko uwo muntu biroroshye gose kwica kintu ico gikoresho cyawa conona ikoresho ko yishakira canke urumva ko yaciye nayigonga ari hikija mu ibarabara ibiramuhombeye ko ihomba atakina kimwe iramwinjiriza ini kosa rya mbere burya na Bibiliya avuga ngo havura havunguze umwana w'umuntu umuntu no yo bari papa canke yo mari mama wawe mwizere mugabo wisigarize kubera ko ntumenye ryarazo guhindukira deja mva example ni nkiyo wawe ikindi naco no kuba wasize amafaranga ma business atizewe agena business ushaka amafaranga ufisa yandi ubuhombera rimwe c'est vrai ndazi ko hari abashaka bakora kino kiganiro ushaka ko byarabaye ko bashaka ko barungukiye muri ziga business hari abantu numva ngo barubasa n'amazu mugabo ni nkuko ushaka gutwara inzu ushaka gwinze ni nkuko ushaka gutwara inzu bisigura ngo na business ukora no kuri witonze urashaka gushaka $1000 ugahomba $1500 kubera ko hari igihe vyunguka bikakumenga n'amafaranga menshi aje ari menshi akamenga araryoshe mugaye amafaranga n'uburozi kuko bisanga ni nk'akamari usanga umushaka amafaranga yawe yose uri kuraca hama biguhombera rimwe ugasanga uricujije impamvu ibaza imyaka yose wakoze muri Saudi amafaranga ni hora wimvira ati amafaranga wahe ngo je yarayambwiye nuko atayavugiye ngahanye n'amafaranga n'abantu n'abakadre ngaho mu Burundi bahembwa ari bake pe amafaranga yuza kuvuga ati reka nze ndayabika ndayakoreshe mu bundi buryo ubona wari kuri mu bibazo uri mu munsi iyo wajara mu bundi buryo bo ntavyo nari kuba ndimo na samariye mu kwizera umuntu canke mu kwizera abantu narizeye umuntu cane n'abantu ndabigirira mu ruhombo rukomeye cane ego nikiye kintu wowe inkuru yawe ubwawe yakwigishije canke ivyo bintu byose waciye muvuga ati iyo ntaza guca muri bino bintu simana narize kino kintu icigwa wakuyemo kirarenze kimwe canke kirarenze bibiri icambere nuko nasanze umuntu ari munini yagutse ciwe naramwizera nkaho ndamufashije mu kibazo
kugira ngo yigeragereze mugabo agaca yanka kumbera umwizigirwa nkuko namubereye umwizigirwa. Ikindi naco nagerageje kuhigira nuko ushobora kwisanga mu kibazo utaruzi ko cokubako kandi watinya ko cokubako. Isirazunguruka watinya ko kikubako kandi ugasanga wagerageje uko ushoboye kose ngo ico kibazo ntikibe ukikononera izina n'ubwizigi gufise mugabo hari ahantu wisanga wadumbukiye mugabo nawe wabigizemo uruhara. Jewe byinshi nagiye kwisanga rije nabigizemo uruhara muga nasanze umwana w'umuntu yagutse. No kuvuga ngo abariko baranyihakana uyu munsi bamwe muri bo ni babandi nyene byashika nkasengera ku telefone cyangwa tugasengana. Abo nibo bariko baranyita ko nayo mafaranga nayaguze uburozi nayagize iki nakoze iki. Hari amajambo menshi imbere yiwanje ariko nasanze mu rugamba rwose wewe ubwawe ukwiye kubanza kwiyumva no kwisobanukirwa. Nuko nisanze mu gutsindwa ntashaka kandi ntari nkeneye mugabo icagiye kubituma no gusamara kwiwanje ko mu ntango y'ukuntu nagiye fata ibintu n'ukuntu nagiye ntwara ibintu. Nuwo nogira inama ntiyo kwizera umuntu cane kandi jewe abo bantu nitwandikiranira narizera uko nyene. Uyu munsi nta naho bafise twandikiraniye narasamaye gose. Ariko nabo nabana b'abantu nibumve ko isi irazunguruka nta imvura itonyagirira mutiguye. Bishaka kuba bikubera kuri France n'uyu munsi byo bikakubako mugabo ubuga Imana iraba umutima w'umuntu. Iraba umutima w'umuntu karaba mbega uyu muntu ivyo yakoze bwari ubukozi bw'ikibi canke ko ari kwigwanira. Je ngerageje kumviriza inkuru ya Francine nuko ntiyafata amadene kuko abishaka yari karagwana n'ubuzima. Yari afise abatoyi babiratunze bafise abana nabo nyene niwe abareze niwe batwaye ku ishuri niwe bagabure niwe bambika niwe abarihira inzu. Urumva ko ntiyari afise droit yo kwicara ata amafaranga afise. Bavuga ati aha amafaranga ari ngerageze ndayaronke mugabo batoyi banje ntibaje ngibarabara batoyi banje ntibaze kugogwa batoyi banje ntibaze harabo yambwiye bagize ibibazo mu nyuma bavuga ati shaka kubarinda bige ibibazo baciyemo kera nka mukuru wabo. Urumva ko somehow ngene biratahuritse mugabo ntikibuza ko yamakosa yakoze. Rero abantu yagiriye nabi nukuri ni mugira umutima wa kigongo mugira umutima wa w'umuntu. Ndababwiye ngo mubabarire ko sitegeko mugabo bibakundiye mu bikore kubera ko umwana w'umuntu arakosha umwana w'umuntu arakora amakosa umwana w'umuntu arisanga mu bintu atarazi ko kwisanzemwo mugabo mu gihe ataye intention mbi yaririmwo ataca umwohomba amafaranga muyahevye nukuri ni mumugira ikigongo. Hanyuma abantu bamufitiye amahera nukuri nimba bibashobokeye muyamusubiza nukuri ni mumwishure uyu mwana w'umukobwa areke kugana ngo barayayinze ameze nk'umusazi yumvira ati mbega ejo nkaca bazomfata kubera amafaranga yiyo mufise mwebwe nimba muyafise ne muyamuhe bikunda kwishura ayo madeni. Hanyuma niba umuntu aravye kino kigana atanamuzi France niba yo bimushigikira nukuri ni amanemero aca kumacanga anya ni muduceko tubahe nimero ziyo mu muterere ndashaka no kuzivuga nimero za hari kibazo canke batinya kwage abantu bashobora kuza canke barazifise. Oya nta numwe ntiyeretse vraiment abantu bose ko ari batanu umuntu wese namuserutse imbere kuko bari banzi n'ukuntu umeze numva nagiye no gukira ntarakira ntameze neza ndavuga ati ko ndosinga uvuna nkeyi reka abantu sinkoresha telefone reka bahe nimero ziwe. Rero abantu bifuza kugushigikira hari abantu bashaka kubatakuze mugabo bavuga ati uyu muntu reka tumushigikire ko turabana abantu natwe bashaka kudushikira naho byo 50, 100, 200, amadolari 100, amadolari 200, amadolari 1000 abana amafaranga no kurikimana hari ubwato yakoresha tugatushoje gufashanya hagati yacu. Nimba mufise umutima wa kigugo shaka ko haravyara kubaye kuvuga ati uyu muntu ndazi burebere bw'ibi bintu reka ndamushikira shaka kuva muri situation hama muzomenyana n'Imana imbere y'inzira. Murabizi ko nta muntu akora ikiza kwisi umuntu kimugarukire mu gihugu canke ubundi bahe nimero zabo hama abashaka no kudushaka kugizana kwiza kara manimero aca mu biganiro tugashaka kubashikana kwa Francine. Twe tuzokubera bizigo amafaranga ntituzoyarya ntizomera nka baba pastor n'aba missionnaire bamafaranga yabayarya kandi ari amafaranga yawe twe bazo yacici wacu tuzoyamuha uko nyene mwayaduhaye
cyagushikiriza uko nyene abo Imana izokoresha urashaka kuyintangira urayizi je nta niyo ndafata ku mutwe nimero yawe niba ndafata ku mutwe ntuzi kuyiraba je kuri WhatsApp ndakwereka kanda murabire nimero ziwe ni 79 03 22 05 79 ubusa gatatu kabiri kabiri ubusa gatanu ayifuza nimero za Francine nizo telefona mushaka kumutelefona kubura mufashe gusenga nari amasengesho arakinya amasengesho yanyu kugira ngo mushaka kumushigikira mu kumushira imbere y'Imana Imana ishike kumufasha Francine nshaka kubaza rero ukuntu womerewe muri kano kanya merewe gute mu mutwe imeze gute birashoboka gusenga bo maze guhura nabo bantu naragize agahenge kandi nkomeza kubasaba imbabazi n'ukuri narabababaje bikomeye kubera umubabaro ndawuzi no guhemukirwa ndabizi nishira mu gishingo cabo n'ukuri bakomeze kungwiza kw'imbabazi hozi ndasenga kandi n'ubu ndakomeza gusengera abantu ariko nta mahoro fise atakintu ndakora kuri abo bantu kandi atakintu ndatunganya kuri abo bantu amahoro fise niya ndava mu gusenga no mu nkomezi z'Imana mugaba agahengwe fise mu mutwe no mu mutima nuko nashoboye guhura n'umuntu wese nkamusaba imbabazi kandi nkamubwira ko nagize ikibazo bamwe muri abo barazinyime barambwira ati jewe nzokwemera kukubabara no gusura kwemera kuri wa wundi wa kera narinzi ariko mpaya amahera yanje urumva nk'ivyo nk'umuntu afise umutima nukuri hoze sintekane waviremo nubu birashika ku nkibuka zatariki zigira zigere nanje abo ndayarindiriye ko ntibarayama abo ndiko ndayasaba ntibarayama bamwe muri abo hari abambwira ngo shaka udutaburize ngo turitaba ibatse nkumva nyene ndababaye cyane ngo jewe naho uzontuma ko ngo no kuri nzoza ngo nzokwitaba nkabura nandi ico nkura nico fata bamwe bakambwira ati Francine we kuba ariko baragukomvoka we ni wo komvoka abantu bagoheraniye nkavuga ati je sinshobora gukora ivyo abandi bariko barankorera nanje umutima wanje urarushe vraiment nta mahoro ofisi oya hano ndatinye ideni aba bantu bagufite amara nta madeni batinya kandi ibintu n'amakosa cyane gose yego gusa bamenye je hari ikintu nigiye ikinyamukuru nigiye mu nkuru yawe ngira ngo nico ngira namanigi je ngira ndi mu bantu babanka amadeni sinzishizemo ko amadeni atari imikoshi navyinshi ndabibwira abantu atumiye amadeni se bavuga ngo nta mugabo atagira ideni birashika hamwe uburane ngo nyene ukumva ko udafashe ideni tohava aho hantu mugabo bumve ko amadeni aratera imikoshi niba ufashe ideni ihutire kuriri hari kuveko nibaza ko nikosa wakoze no ko wari ideni ucuramenyera ko umusaba amadeni umenyera ko umusaba amafaranga rero imaze kumenyera ideni no nyene bivanga ngo amadeni afise imikoshi kusanga uri ukora kurihira ya madeni gusa nta kintu kimwe cyawe uri kurinjira cyo wawe kora kumva usanga hari abantu bakuri ku mutwe bwatije amafaranga yanje zana ngaha anye donc bikunze umuntu yombwa duke afise akoresha twengene afise agakuza utwengene duke afise atarenze kwishira mu madeni yego sinzi rero ko ndaje ndagushimire kuba waje kudusangiza inkuru yawe nibaze ko hari abantu benshi yigishije no kuri ikabetacho ibigishije no ko muheje guhomba ibintu byinshi kuva mu ntango gushikisa jari byinshi nigiyemwo no kucabere nuko abakozi bana bashaka guhemuka ntuzurehe gusenga no kwizera Imana ngo nuko abakozi bana baguhemuke ko abakozi bana n'abana b'abantu icakabe nuko ushaka gufatwa nabe n'umuntu yitwa ngo mukizwa mugenzi wa canga ngo umuntu yizera Imana ugafatwa neza n'umuntu atazi Imana ikindi naco nuko ncisha amadeni d'abord kiraza kwizera umwana w'umuntu jana kwijana mwizere wowe ndi wizera gose umuhesha 100% karatu uzigumanirize uzibike ziwawe uguma wumva ko harashobora guhemuka ko birashika n'umwana w'umuntu habeho kwirinda kugirako ikindi naco no kutinya amadeni nimba ufashe deni gishure kora ko muwimarira gukurikirana kandi imva asha no kuyaguhebera mugabo rirakugarukira rikagutera ingwana utazi naho uti utokibajije donc ibintu byitwa twege mu nkuru yawe akoze kudusangiza inkuru yawe twizera ko Imana ishobora gukoresha kina kiganiro ugashobora gukira ukaba ufise amahoro kidegenza ugakora izindi business zunguka ugashobora gutunga abatoyi bawe neza
nawe ugatera imbere. Sizaka cyo bavuga cyo gusezera bo nanje no bashimira cyane kano kanya mwaduhaye. Ikindi kintu gikomeye nuko nkomeje gusaba imbabazi bana bantu mperaniye. Ukuri narabakomerekeje kandi bikomeye. Ego ikindi kabisa umuntu byoshobokera nimba yo bashoboye no kwihangana ashonje amahera azayatinye kandi azayirinde. Jewe aho bingejeje naho binshikanye ni habi n'ukuri, ni habi kuko haragera igihe nkumva umengo ingingo ya nyuma nofata none niyice, nkumva ko gupfa ariyo mahitamo yonyene sigaranye. Abo mperaniye abamperaniye ntibari ko barayama, bari ko barambwira uko bashaka, abandi bari ko barampenda. Jewe nanje ndiko ndiruka ngo ntunganye bya bindi by'ababandi, mugabo navyo nkabona umengo singira ndabishobore canke ntibigira bikunde. Nkumva ati none gira nje mu gasho, gira nje mu mpimba, bigira bigende gute? Kuko bamwe bari bazi ko ndi umukozi w'Imana, nta nubwo bazi ko ndi ubu bamwe bari bazi ko nagiye myivuga butumwa muri Amerika, nagiye hehe, ntibaramenya ko ndino. None ngiye kwambara ibara ndi umukozi w'Imana kuko nta beshi baramenya ko ndi mu Burundi. Rero kabisa umuntu azayemera sonze ntazokwicwa n'inzara y'umusumwe. Mugabo gusaba ideni utazi kugira ugishure canke bitazokunda kugishura, amafaranga umuntu azoyabe kure kandi azoyatinye cyane. Urakoze, ariko ribaza ko kijugura bizi ko kwiyahura atari ingingo nziza ku muntu akije kuraza ko ahugiye abari habi kurushaho uwaruri. Ego no kwihangana ko bavuga ngo iyo ugihema habari byizigiro. Rero ntucike intege, bandanye usenga, yamana wize, yamana wakore, yamana wararirinzo inzara mu ishamba izogukora muco kibazo uriwe. Ushaka ko ari ishuri y'ubuzima, ni my journey, ni journey yawe, ni ntahe yawe, ni story yawe, n'urugendo rwa rukibandanya uracabandanya. Ntiwihebura ngo nuko byansi uyu munsi je urashaka gukunda ukagaruka ngo tubira ati byaragenze neza, byagenze uko. Ego reka yenda bashimire abadukurikanya mwese, nizere ko harico mwize kiba cabaye kirekire mu twihanganire. Nditonda gose mukora kinagana ko bumva nkeneye ko umuntu avuga kisanzura ko bari inkuru yiwe. Rero abo kihora kibera kirekire muze buri hangana, ariko nizere ko hari ibintu byinshi mu cigiramo. Rero reka ndabashimira gose ko mudukurikirana naho butamu kindi kiganiro. Siren Vibes TV.